Imana ihabwe icyubahiro. Nibaza ko bamaze kuyibona. Umutwe w'amajambo twe kuganira kuravuga ngo ni umutima wugururiye Imana kubwikuba cyiza. Ikibazo nibaza mbega umutima ashobora kuba wugaye. Tuba tuyibona ko ishobora kuba wugaye, ariko icyo twifuza gushika ko mu mpera za kino cigwa nuko twova hano dutahuye ivyugara umutima, hama ntise kubuza kugara imitima yacu, ahubwo twame dufise imitima yuguruye kugira ngo dushobore gukorera Imana. Reka ndahasoma inyarutsa havuga ngo kandi ko dukorana nayo turabinginga ntimuhegwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Ehe none ni igihe cyo kwemererwamwo, ehe none ni umunsi wo gukirizwa ko. Kandi ntitugira icyo tuzana gitsitaza mu kintu na kimwe, kugira ngo kugabura ivy'Imana kwacu ntikugirene ntikugawe. Ariko ko twishimagiza muri byose nk'abakozi b'Imana, twihangana cyane mu marushwa, mu mibabaro, mu vyago, mu bimoko, mu mabohero, mu migumuko, mu butame, mu kurara amaso, mu kwirigwa ubusa, kugira ngo mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge, mu kutarambirwa, mu kuba inda nziza, muri mpwemu yera, mu rukundo rutari uruheyiheyi. Mwijambo ry'ukuri mu bushobozi bw'Imana dufise ibigwanishwa vy'ukugororoka vyo mu buryo n'ivyo mu kubamfu, mu cyubahiro no mu gakengegwe, mu mugayo no mwishimwe. Twiyumvigwa nk'abanyabinyoma ariko turabanyakuri, twiyumvigwa nk'abatamenyekana ariko turi barurangiranwa, tuboneka nk'abagira bafe ariko raba turi bazima, tuboneka nk'abahanwa ariko ntitwicwa, tuboneka nk'abababara ariko tunezerwa iminsi yose, tuboneka nk'aboro ariko dutungisha benshi, tuboneka nk'abatagira icyo batunze yamara dutunze byose. Akanwa kacu karabasesekariye yemwe Bakorinto. Aha tuhagumye. Akanwa kacu karabasesekariye yemwe Bakorinto, umutima wanyu uragutse, umutima wacu uragutse, ntimwagiwe mu mitima yanyu yamara mwagiwe mu mitima yanyu. Nuko ndababwira nk'abana banje, namwe nimwaguke mwishure nk'uko mwagize nk'uko mwagiriwe. 14 nimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugororoka no kugabitanya bifatana bite? Cyangwa umuco n'umwiza bifatanya bite? Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyari? Cyangwa uwizera n'utizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nk'uko Imana yavuze iti nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mbe Imana yabo nabo babe abantu banje. Nuko muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko niko Uhoraho agize. Kandi nimugakore ikintu gihumanya na kimwe, nanje nzobakira. Kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko Uhoraho ashobora byose agize. Nuko bakundwa, ko dufise ivyo byasezeranywe, twiyuhagira ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, kubabera tugushikishe kubaha Imana. Dukomere Imana amashyi kw'ijambo ryayo. Aya majambo nahari maremare ndaja kuyakoramwe ibintu bitari vyinshi, ariko bijya kudushoboza gutahura ngo umutima w'Imana wugururiye, iyo Mana, umutima w'umuntu wugururiye Imana kubw'igikorwa ciza cyane kwisi. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Niyo majambo nk'uko duhagara ko mu gusangira ijambo ry'Imana ry'uno munsi, ariko na mu buryo bw'umwihariko dusome umurongo wa 11 gushika ku murongo wa 13, ari naho nkura rino jambo. Havuga ngo akanwa kacu karagizente karabasesekariye yemwe Bakorinto, umutima wacu urahagutse, ntimwagiwe imitima yanyu, yamara mwebwe mwagiwe imitima yanyu. Nuko ndababwira nk'abana banje, namwe nimwaguke mwishure nk'uko mwagiriwe. Imana ihabwe icyubahiro. Aha niho nkura rino jambo ryo kugurwa k'umutima w'umuntu. Iri jambo ry'Imana ryandikiwe abantu b'Abakorinto, ni shengero nk'uko natwe MINEVAM yewe tuhari. Iryo shengero ryandikirwa rifise ingene riko rirabaho.
ryandikirwa rifise ibintu ryahora ribamwo, ryandikirwa ariko rirabungabungwa n'abakozi b'Imana baritanguje, ryandikirwa n'abantu bifuzaga ikintu barikosoyemo ko hari ibintu baba bagiye kumva bitari byiza mu buzima bwabo. Niho hava n'amajambo ati twebwe ntacyo tutakora ku buzima bwanyu, imitima yacu irabasesekariye, ntacyo twifuza kubanyegeza, nta nicyo tutabakoreye n'utazobana tubakorera, ari ikibazo kihari nuko imitima yanyu yugaye. Ikibazo nca nibaza, mbega umutima w'umuntu urashobora kugagwa uri mu ishengero? Urashobora kugendera n'Imana utazi ko wugaye? Kubera byashitse i Korinto, ndibaza ko no muri MINEVAM ngo byoshobora gushika. Kubera byashitse muri Aziya, nibaza ko ni Bujumbura byogira nte byohashika. Iyi ni ingwara ishobora gushikira uri wese. Mugabo kandi iyo umuntu amenya ingwara n'ibifata n'ibituma iba, acageza kugira nte kuvyirinda. Haleluya. Ariko negenda abwire ngo kimwe mu vy'Imana yifuza gushaka ko ku buzima bwawe nuko uyugururira umutima. Haleluya. Muramaze kubona itiyo y'amazi ya regidezo? Nimba ari ibintu bitagira inzigo kandi bitari ingumyi, ni ikintu bita itwiyo. Amazi uyihaye niyo ikugira nte ikuzanira. Uyihaye menshi itanga menshi, uyihaye make itanga make, ko niyo yaronse. Umukristo akorera abandi akwiye kuba nk'itwiyo, arakira kandi aratanga. Mbega ikibazo kibanza yakuba mbega yakiriye cyangwa ntiyakiriye? Ikori ni kibazo cyari kihari, nuko batariko barakira, imitima yabo yagize nte yari yugaye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nico gituma ano majambo umuntu agejeje kuja muri ndani canke akageza kwiyumvira ko cyane, akabanza kwiyumvira ikibazo cyari Korinto, arashaka gutora ubwa mbere na mbere ikintu cyatuma imitima yabo yugagwa. Iri shengero hamwe n'andi mashengero Galatiya n'ahandi, ni amashengero yatewe n'ikintu bita les faux apôtres, les faux docteurs, abantu bibigisha ibinyoma, abantu bigira intumwa barihamagaye atari bo, kandi abo bantu iyo baje mubera baje kwishengero, ikintu cyabaranga kwari guhindukiza iby'umwami wacu Yesu Kristo bakabisigura kutariko, bigatuma abantu baca bagira bajuragirika mu byo bizera, bagakura umutima kuri Kristo bagashira umutima ku bindi bintu bitari byo Yesu yavuze canke yakoze, bigatuma imitima yabo yandagara ikarakomantara, ndabibwa mu kanya bagasigara atagira aho bahagaze naho batumbereye. Imana ihabwe icyubahiro. Mugabo ugiye kuraba ahantu ahera muri kino gice cya 6, arahabwira amajambo here ku murongo wa mbere kushaka ku murongo wa 2, avuga ngo kandi ko dukorana nayo turabinga ntimuhegwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Myani majambo Pawulo hamwe nabo bakorana ba Timote na ba Silve, ba Silwano n'abandi, barabona n'umubabaro mwinshi yuko naho Yesu yashitse i Korinto, naho Yesu yamaze gukora ibikorwa bidasanzwe muri bo, kubigisha mu kubara ibyaha byabo, amaso yabo siho yibereye arahandi. Ni kuvuga ngo ikintu cya mbere cyari ikosa, nuko imitima yabo itashishikare kumatana n'igikorwa cya Yesu cyo kumusaraba. Nico gituma bavuga ngo igihe cyo kwemererwamwo ndakwemeye, igihe cyo gutabagwa ndagutabaye. Aya majambo ari mu majambo Yesu yakoresheje ari mu isinagogi i Yerusalemu umunsi yaravuye mu kigeragezo ku musozi. Niyo yatora umuzingo, uwo muzingo wari umuzingo kuko kera abavugishwa barandika ivyo Imana yaje ku mutima kwandika, bagaca bashira ku muzingo gaheze kabikwa mu ngoro. Imbusi mwese avuye mu kigeragezo, turabona muri Luka 4:19, atora umuzingo atangura kuvuga amajambo Yesaya yamuvugishijweko. Aravuga ngo mpemu Imana ari kuri jewe, nicyo cyatumye ndobanuza amavuta kugira mbwira abo ubutumwa bwiza, mbwira abarindwa yuko barekuwe, mbwira impumyi yuko zishobora guhumuka, mbwire nayo imitima yatabagutse ko ishobora kuronka umwidegemvyo, mbwire n'abantu umwaka wo kwemererwamwo. Abari bararushe kubera bumva kwagiriza mu mitima, abumva kumenya imbere y'Imana amaso urubanza rwe bidashira, igihe cyo kubemera giye kuza, uko jewe Yesu ngiye kumusaraba. Abari bagendana urubanza rwe bidashira, rugiye kubavaho kwera amaraso ngiye kuva, azoca atuma bezwa. I Korinto bari barabihevye, bari bereye mu bindi. Ati ko dukorana nayo ndabinginga, ubwo buntu twaronkeye muri Kristo ntimuburonkere ubusa. Kuko birashobora gushika umuntu agasamazwa n'ivyo yumvira, birashobora gushika umuntu agasamazwa n'inyigisho z'ibinyoma yaronse,
urashobora gushika umuntu agasamazwa n'ibintu yize mu ishuri cyangwa muri seminere kanaka bikamukura ku musaraba agasigara asika ibindi bintu ashira imbere. Noneho murayibona ubu inyigisho zihari zivuga iki? Zivuga umuntu agomba kuba umwami kandi Yesu ari we mwami. Zivuga umuntu ateye imbere naho yoba yibereye mu vyaha. Zivuga ibintu byinshi ku buryo abantu ushobora gusanga twaravuye ku mwami kandi dutonda mu ishengero. Mwe n'abantu iyo babwiye gukorera Imana ntibavyumva kuko imitima yabo ntimpatanye n'umusaraba. Bafite ibindi bintu bagomba gushika ko mu buzima bwabo, kubegwa, kuba smart, kumenyekana n'ibindi byose bigatuma Yesu agenda kinyizwa umutima w'umuntu aho kuduza muri wa mutima. Ati ndabinginga kuba twarahawe ubuntu ntitubiherega ubusa. Haleluya. Kuko ngo handitswe ngo igihe cyo kwemerwa ngo ndakwemeye. Kandi icyo gihe cyarashitse. Yesu yamaze kubambwa igorogota. Uba abantu bose bamwegeye mu kwira no mu kwizera arabakira akabaharira ibyaha byabo. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi uwo kubaza ikintu cyambere kunezera mu kuboko kwa misi yose uvuga iki? Uwo kubaza ikintu gituma wumva ukwika Imana uvuga iki? Uwo vuga uti nukuri ibindi byose no bibura mwankasigarana kino kintu, icyo kintu cyoba ikihe? Ivyo ni ibibazo ushobora kubaza umutima w'umuntu wibagije hamwe kaca wibera sincere. Ukageza kwishura wenyine. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Ikorino bari batewe n'ikibazo cy'abantu bagenda muri bo bamwe bakababwira ngo ibyo byo kuzuka bababwiye ngo byaramaze kuba ntibikiba. Inyigisho zigenda muri bo zikababwira ibintu bipfuye yuko Yesu kuzuka bitazoba, kandi umaze kuvuga yuko kuzuka kutazoba ububuze kimwe yari majambo yuko n'ivyakiza bitakibaho. Ubuze yuko Yesu ataje afise umubiri, ubuze yuko n'ikimazi yatanze atari cyo. Hari ibintu ushobora kuza mu buzima bw'umuntu mu kwizera kwiwe bivaye n'amasite turaba, inyigisho turaba, audio cyangwa video, tugasanga twarakuwe ku mwami twibereye ahandi hantu turi mu yindi site. Kube inyigisho twumva, kube ibyo twiyumvira, ibyo dusoma n'ibindi. Imana ihabwe icyubahiro. Mu kubaho kwawe kwa misi yose nimba ukeneye kwamana umutima wugururiye Imana, ndakwinginze no mwitiro wimatanye n'umusaraba wa Kristo Yesu. Niyo rompwe umuntu ahuriramo n'Imana, nta handi hantu. Urashobora gutanga ibintu byinshi, urashobora gukora ibikorwa byinshi hano ku isi, urashobora kwiyumvira Imana ukayibwira amajambo meza, ariko utarahurira nayo ku musaraba uracyayirondera. Utarahura n'Imana ku musaraba, utarumva ukwihana, utarumva ukwizera, utarumva ko kubaho kwa misi yose mu gatondo saa tatu mw'ijoro, mu rushana no mu gihe imvura itagwa muri saison sese, ukubaho kwa misi yose gutamatanye n'umusaraba uracarondera Imana kandi urayifata. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Imana yakoze ibikorwa byinshi mu izaro rya kera. Hari abantu bayihimbaye kuko yatwaye mu ijoro batanapfuye mbwa bazogaruka gupfa. Yari yaronse abantu bayikunda cyane bayikorera mu izaro rya kera. Hari abantu bayibereye umwizigigwa, abavugisha batandukanye babaye abantu bayishingiye nka ba Daniyeli, bayishingiye imbere y'abapagani. Ako abantu ntibigeze bayihimbara itararonka uhari w'ivyaha muri Kristo Yesu. Hari abantu bahamagaye barita umuhamagaro mu gihugu gitangaza nka bahabura ba Moyize, barakora ikuba cy'Imana gikomeye kandi kigoye, irabanezererwa cyane kubyo yabihambiye, ariko yari yote wundi muntu azoharirwa muri Kristo Yesu. Nukuvuga ngo umuntu ari muri Kristo ni nk'akabuye kakabuyenge mu nyonga z'Imana nyene. Uri umuntu yarondewe cyane, waguzwe amaraso y'igiciro gikomeye, ufite agaciro mu nyonga zayo. Uri umuntu atarondewe mu majambo gusa, yarondewe no mu bikorwa. Nicyo Imana itegeze kuvuga ngo abantu ngiye kubaharira ngo bice bihinduka ngo ngiye kubakunda. Yamye dukunda ariko ntigeze yumva kwihagijwe tutarahirwa muri Kristo Yesu. Alleluia. Nicyo gituma Imana aranezerewe cyane yuko isezerano rishasha rihaba. Kuko iryo sezerano rije rija gufata umuntu rikamutahuza neza ubuntu yagiriwe. Alleluia. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma ino sezerano rishasha ryitwa isezerano ritagira agasembwa. Abantu bashaka kugira agasembwa ariko isezerano nta gasembwa rifise. Uko ni isezerano Imana yishuye muri kamere kayo, ikironkera umuntu yari yarandagaye n'icyaha, yari yaragize umwansi mu nyonga z'Imana, we yarapfuye asura arapfa, ariko Imana ikamugira muzima muri yo nyene. Alleluia. Nicyo gituma ubwo buntu ngo twahawe tutagomba ku mitima yacu yugagwa ntitubukure kwa amaso nk'abakorino. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Utwenge utwengere muri Kristo Yesu.
unezerwe Kristo Yesu. Nimba wogira ibintu uhagazeko ufatiramwo ingingo unezereregwa, wame urondera mukoresha ijambo umusaraba. Nimba urondera taburo ushira muri salo cyangwa mu cyumba, umusaraba ntubure. Nimba washiraho indirimbo ntuburemo umusaraba. Nimba worondera ibintu wishimikiza mu fatingo kwawe kwa misi yose, shiramo umusaraba. N'ubuntu bwasutswe, n'ubuntu bwaje buvuye ahera cyane mu ijuru kugira ngo umuntu aboneke nk'uwahariwe mu nyonga z'Imana. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Abakorinto rero amajambo ajya kubashika agomba kubakoza ati ubuntu mwahawe ntimubihererwe ubusa. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo umutima wuguruye, umwe Imana ishobora kurungikana ikintu nka twiyo, ukagira ikintu ujya gutanga kandi ngo metera lettre à la poste, hamwe urungikanwa ibintu Imana yashyize mu mutima wawe ubikura ku musaraba. Nayo ubundi ntacyo ujya gutanga utabanje kugirane kugihabwa, kandi icyo habwa ntigishobora gushika mu mutima wawe kitavuye ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Metera lettre à la poste. Akira ibintu mu buntu bw'Imana, akira ingaruka z'umusaraba mu kubaho kwawe, akira imbabazi wahawe muri Kristo Yesu, akira ikigongwe, akira urukundo rw'Imana mu mutima wawe, akira ukwihangana kw'Imana mu mutima wawe, akira ukuntu Imana ibona isi mu mutima wawe, hamuheze ugende gutanga ibyo Imana yaguhaye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo nawe ko Imana ari urukundo, ntabwo kubona ingene Imana yankunze nayo ntabibereye, nkacabona ko n'undi muntu nawe nakunitse atabibereye. Iyo nayo ko Imana nyihanganiye, cyamiye ko nabandi shobora nte kubihanganira. Iyo nayo ko Imana yamariye, cyane ko nabandi shobora nte kubaharira. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo hari ibanga rikomeye yitwa umusaraba mu buzima bwacu. Hari ibanga rikomeye yitwa kutahura icyo Imana yakoze muri Yesu, bigatuma niyo wondasa mu gutwi ntarasandaba nguma amataye n'umusaraba. Haleluya. Ibi byarafasha abantu bageragezwa mu guhamwa igihe cya mbere. Nuko mu gihe cya mbere ariko byaramaze imyaka irenga 350. Yesu amaze kuduga mu ijuru, abantu bose basigara ari intumwa, arabagiye barakizwa babwiye ubutumwa bwiza n'intumwa. Bari abantu bahamwa, bagahogwa Kristo Yesu, bagahogwa ko bihanye bizeye uwundi mwami bita Yesu Kristo. Ariko ubwami bw'abantu bwavuga ati umuntu ko mona bagomba bamwizera ari benshi. Umunsi bagize inama akaca birobera canke bakanka uwundi mwami atwara ngahaye ibugira iki canke ahandi, ntibona ko bazava bishikako. Kwanza yuko aratera umudurunganyo ngahano mu isi, abantu bizotugura kuba kontrola kuko bareka baraba benshi. Nuko rero uko kame gakizwa muce mukica, barahamwa abandi bagahabwa ibikoko bikabajya cyane. Ariko bamwe muri bo batera indirimbo turimba muri za kantike. Bamwe barabwirwa ngo wamukeyeziwe, abana ni 3, urahebaye canke tubice mu maso yawe. Ati umwami wanje ansumbira abana. Ivy'ubugingo budashira nta naho byitana n'ivyekeye abana. Muranyica ariko ico nzosubira kumubona. Umwe yavuze ngo ako mumba bagera mu bambe pfuma muncurika jewe uko je ntongire mbambe ngire nipfire. Kubera kumatara n'umusaraba. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ikintu cya mbere kigaragaza umutima wuguruye ni umutima umatanye n'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Umutima mawihweza Yesu abambwe, umutima bawibaza icyo Imana yakoze muri Yesu, ukamatana navyo mu gatondo, saa sita no mwijoro. Imana ihabwe icyubahiro. Impande yico wa mutima watahura Yesu ku musaraba ukwiye kwa muri kuri ihweza Imana mu kuboko kwa misi yose. Abakorino kimwe mu bintu basuye bakibagira impande yo kwibagira Yesu nuko batatahura ingene Imana yari kirababungabunga ikoresheje abakozi b'Imana bico gihe bariko barabarongora. Niyo tuma mwabonye Paulo avuga ibintu byinshi vy'ingene tashaka kuvuga tuyihuta cyangwa tufatira bumwe hamwe aravuga ngo ntitugira icyo tuzana gitsitaza mu kintu na kimwe kugira ngo kugabura ivy'Imana kwacu ntikugawe. Ikina cyavuga ngo aravuga ngo mu bimoko, mu mabohero, mu migumuko, mu butame, mu kurara amaso, mu kwiriga ubusa, mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge, mu kutarambirwa mu kuba inda nziza, muri mpwemu yera, mu rukundo rutaruheyiheyi, mu ijambo ry'ukuri, mu bushobozi bw'Imana, tufise ibigwanishwa byo kugororoka byo mu buryo
mu buryo cyangwa ndetse n'ibubamfu, mu cyubahiro, mu gakengegwe, mu mugayo no mu gakengegwe, no mwishimwe, twiyumvigwa nk'abanyabinyoma ariko turabaki, turabanyakuri. Twiyumvigwa nk'abatamenyekana ariko turi barurangiranwa. Ni sawa? Tuboneka nk'abagira bafe ariko turi bazima. Tuboneka nk'abahamwa ariko ntitwicwa. Tuboneka nk'abababara ariko tunezerwa iminsi yose. Tuboneka nk'abora ariko dutungisha benshi. Tuboneka nk'abatagira icyo batunze ariko dutunze byose. Aya majambo tuyegeranije avuga iki? Ariko aravuga ibintu byagenda bishikira intumwa bagiye kubaramutsa cyangwa kubagendera. Abamubona iyo mu nyishengero ry'Ikorine cyangwa iGalatiya cyangwa ahandi, hari igihe umenga ni gufata urugendo bisi ikagutwara ikagushika naho, hamwe gatanga ishengero amakoro akatatangura hacumenga byari byoroshye. Nagenda abwire ko byashika nk'uyu Pawulo agakubitwa gushika bamusiga bihenze ngo yapfuye. Yumvire gukubita umuntu kibaza ngo yapfuye kwasiga ngaho. Muga Imana ikamwongera inkomezi agasura akabaho akaca abananye urugendo kuvuga ubutumwa bwiza. Mwiyumvira mute nk'ubuje mwishengero watanguje uri ngaho kazone uwundi muntu yicaye nkuko nyene mwicaye ariko agutera ibuye cyangwa ariko arakwanka igikorwa katari byo. Wiyumvira gute umuntu hagurutse mwishengero waje mu rushana mu gukubitwa kwenshi aza akakubwira ngo uri kuronderera inda yawe. Bari bariswa amazina atariyo, bari baciye mu bintu bikomeye bibabaje ariko ntibigera babona ko ari Imana ikirabagirira neza. Ibi byenyereka ngo hari igihe umuntu amera nk'uhumye amaso ntabone ikuba cy'Imana mu buzima bwiwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hari igihe umuntu yibagira igihe cyose Imana igize musabye ngo akorere wundi ntabibone ntawe ko nawe yagiriwe neza. Imana ihabwa icyubahiro. Urashobora gusanga warize amashuri mu buryo butari bwitezwe ukabona ko Imana yagize neza ariko ukavyibagira. Urashobora kuba warakuwa ahantu muri accident ugakugwa mu ipine ariko ntubone ko bibabaje kugira accident. Urashobora kuba warahawe umugisha mu buryo bucanke buri ariko ukamenga abandi ntibawukeneye. Urashobora kubaho ubuzima udabona iki Imana yakoze mu kubaho kwa misi yose. Ku buryo nibonye umuntu agize icyo akenye umenga nibisanzwe. Hari n'uvuga ati igituma ari karakena no ko atazi kurondera. Igituma ibi bintu byo bidafata nuko bajya nta Imana yohera ngogira ngo ibahe. Kenshi abana b'abantu turakunda kutabona Imana mu buzima bwacu. Ariko nagenda babwira niyo cyoba cyitwa guharirwa ivyaha cyonyene nkaba ntagira ibirato ibyo byo tuma nkorera Imana. Naho giste kuba nahariwe ivyaha nkaba ntagira ikirato ivyo vyonyene bituma ngira ivyizigiro by'ibihe bidashira. Bituma numva ko atakiri ikintu no kwishira Imana uko nta nahamwe babigura ivyo bintu. Nkesere kuba ufise impuzu, kuba ufise ayuriha inzu, kuba uba iwawe, kuba warangije amashure, kuba warakuye muri accident, wararokotse mu buryo canke buriya, kubona ufise urugo rwiza, kubona ufise amagara meza. Hari ibintu byinshi ubikubise kwa amaso wumva ugira ikintu ukoze hano ku isi ugira Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Abagabo igihe babona abakora bambe intumwa n'abandi bagenda baraca mu bintu bikomeye ku bwabo bata nk'ibisanzwe. Ariko nagenda babwire hajya durakuye bandi bavuga ati kugira ngo utahure umuntu bishira mu kibanza ciwe. Iyo ubonye umuntu abize icyuya umenye ko atari kariruka. Hari igihe usanga hari ibintu byikorera murusha. Iyo umuntu agwaye hari igihe agwaye kubera kurya nabi. Iyo umuntu atembye kwibarabara si ibyo yigize hari igihe hari ikintu cyatumye bigenda uko. Iyo umuntu atanaboneka hari icyatumye ataboneka. Iyo umuntu agoye gutahura hari icyatumye adatahurwa. Ikibazo cyamari ku buzima bw'umuntu ntitwishira mu kibanza cy'abandi ngo turondere kumenya mbega ibyo biva hehe. Imana ihabwa icyubahiro. Umutima wuguruye kugira ukorera Imana n'umutima ubona Yesu abambwe hamugaca ubona Yesu mu bwo buzima ku munsi nyine tubanye nawo. Imana ihabwa icyubahiro. Turavyuka turagenda hari agasengesho twamenyere kandi benshi bakora ngo tugendera mu byuma byakozwe. Sengesho ryakoze cyane gose. Antu ugomba kumenyera abaporoti basengera urugendo akunuzoka buramo. Tuduze marevedo day zona ngo ntihagira usenga acahumiriza. Mana tugenda mu byuma byakozwe n'abantu tubera umudereva. Hari umuntu atari mu iryo sengesho. Ariko si bibi. None byakoze n'abantu. Ntihero ubona ko ari igihe moteri ikora ibyo utayisabye.
cyabuze ubona harabaye ibindi tari witeguriye. Byose ni no gusengera urugendo byiza. Kubona Imana mu kubaho kwacu mu madetaye, mu bintu byinshi bigize ubuzima bwacu biradushoboza gukorera Imana. Kuko rija kubona ubuntu twahawe n'ubutarashika ku bandi, ibyo dufise en abondance, ubuntu dufise bugwiriye ku buzima bwacu, tuja tubusangiza abandi kugira ngo unuga Imana ugende bushikira ku bandi bose. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana yakoze igikorwa kidasanzwe ku buzima bwacu ku buryo yaduhaye n'amasezerano. Si yavuze ngo uzumpamagare ku munsi w'amagorwa naye nzogutabara nawe ucumeshe icyubahiro. Si yaguhaye amatazirana mwamwe ngo uri imbonero yo mu jisho ngo uri umwana wanje. Imana yaduhaye amagaranti, iraduha amasezerano, iraduha amagaranti bimenyamye by'uko Imana itazokigera igirane iduta. Ibyo nugira umutima w'umuntu wamushikamishije no kubana naye ku munsi ku munsi. Ugira muri we ntihaze ubugaragwa cyangwa ngo Imana yampevye ngutanga kugenda nkuko abandi bagenda. Igihe cyo kurira we ntukwiye kurira kuko we ufite amasezerano avuga ingene Imana zokwitwararika mu bitandukanye. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe cyose abantu batukibihe urabihezagira. Igihe cyose anavuga ngo ibintu byanse oyaye ntacyo imaze kubituka, ahubwo uzi ko Imana igombye kuguha byose biragushikira. Imana yatubuje kuronderaho ibyacu biva. Yavuze ngo ntibiva mu buseruko, ntibiva no mu burengero, ntibiva no mu manuko, kandi ntibiva no hehe no mu buraruko. Biva hehe? Urabaza Yeremiya cyangwa Ezekiya, wa undi yagiye inyama izanye n'igikona. Ni Eliya? Eliya ni wazi nyene inyama itava mu nka, iva mu gikona. Ariko ubundi ikora ntibakijya. Ukiriye ukiguma waka, ucyumwa amazi menshi bigaca byana. Ariko cyarayizanye neza kirayimuhereza kandi kiyishaka. Ugira ngo yavuze ngo abatwaye ntanyegereye ngo nta kanyama nzofa ndiye. Cyayimusanza hana kayijya neza na neza. Ayo masezerano uko kora ingene Imana ikora bituma umuntu atajya mu bugaragwa. Naho yo kwaka utuntu duke ari twufise ubutiyoke ko Imana impaye kudutanga, ndadutanga kuko Imana igombye kuma ntiburahija guca. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aha nta bintu byinshi ubona ufise. Aha nta bintu byinshi wicaye nk'amajwi akurongora gukora iki cyane kiriya. Aha nta bintu byinshi wumva umenga urakunda hamwe wobikora. Hari ibintu byinshi hamwe wobikora Imana biba yubashwe. Haleluya. Haleluya. Hari abantu bambera akarorero. Igihe Yesu yari yiteguye kugenda ku musaraba, giharaje umugore ngo w'umunyabyaha. Afata amavuta y'agaciro ayamusukako hama arahanagura Yesu. Bamwe bati aya mafaranga vraiment ari karonone karavre. Izi noti. Urazi nge nava kure hariya mu Buhindi kure yacu. None ko barahanaguza uyu mugabo. Yesu ati abakene muzogirane. Muzokwamana ariko arantegurira kugenda hehe ku musaraba. Muri Luka 40 cyavuga ngo uyu yahariwe byinshi nicyo gituma agize urukundo rwinshi. Utahura imbabazi y'Imana nta kinatotanga. Imana ihabwe icyubahiro. Petero nk'uwagendeye na Yesu naho mu nyuma byashitse agakora cya kintu cyo kumuhakana, Bibiliya avuga ngo uko barengukana Yesu umusozi nawe yarenguka uwundi. Uko yajya mu kiyaya Yesu nawe yajya mu kiyaya. Barajana ko bagize nte barasanganywe. Naho byashitse yaratewe n'ubwoba aramwihakana. Mugabo kandi yuko urakosora kopi y'umunyeshure icyo yatoye urakimuha amanota, icyo atatoye no kimuhera. Rero afite amanota menshi ingene yakurikiye Yesu umusozi umwe wa kabiri gushika ukarota kanyu. Hama rero naho byahise akavuga nabi ati ntawe nzi nta kundi Imana yamuhari. None hari ibintu byinshi yakoze mu nyuma. Nindi yavuze utumwa bwiza akihana abantu 3 munsi nkwemera atangwa. Si Petero? Nindi yavuze utumwa bwiza umunsi hari hakira cya kimuga. Hakihana abantu 1000. Si Petero? None mu bwami bw'Imana ibyo tuzi Petero yaravuze utumwa bwiza akihana abantu 8,000. Rero ko yamwihakanye tuvyibagire. Sivyo? Twibuke yuko yavuze ubutumwa bwiza hakiyana abantu 8,000.
Imana ihabwe icyubahiro. Hari umuntu witwa Lidiya tubona mu byakozwe mu 16. Lidiya ngo yari umuntu w'umutunzi ngo yadanazanywe impuzu z'inyambara abantu. Mumbizi ngene havuga inkuru ya Petero iri muri Matayo 26 umurongo wa 58. Inkuru yawa mukenyezi w'umunyavyaha iri muri Luka 47. Inkuru ya Lidiya iri tugiye dusome yoyo iri mu vyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 15. Naho tubara 14. Havuga ngo umugore umwe, Acte 16 14 à 15. Havuga ngo umugore umwe yitwa Lidiya, umudandaza w'impuzu z'inyambara abami wo mu gisagara cyitwa Tuwatira, yubaha Imana aratwumviriza. Umwami Yesu amugurura umutima kugira ngo awushire kuvyo Yesu Paulo yagira ntiyavuga. 15 ariho ngomba amaze kubatizanywa nabo mu nzu yiwe aratwinginga atasangwa mubonye nduwizeye umwami Yesu ngirente nimuze iwanje musembereho, aratugobera. Uyu muntu ari mu bantu bashize umutima ku cyo Yesu akoze, atahura urukundo rw'Imana, atahura imbabazi y'Imana, avuga ati mwantu mwamwe mwaje ni wacu muri Aziya, ndabasavye nimba mubona ndi umuntu mbere kubakira muze mumara iminsi wanje. Haleluya. Uyu muntu mbega yaba yarize inyigisho za misyo zo gutanga indaro, yaba yarize ishuri za teology aho tahura nyine ikaba cy'Imana kigoye. Oyaye mbwa kubona gusabonye Imana muri Kristo Yesu vyatumye yakira abantu benshi b'ingenzi bariko butumwa bwiza ati ndabasavye nimba mubona nduwizeye muze mumare iminsi ngahi wanje. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Hari abantu iyo babonye Imana bamamara kumenga ikintu nabo bokora kandi no mutima w'umuntu agomba gukorera Imana. Witwa Yosefu yari Mataya amaze kubona Yesu bamwishe, yari mutunzi, benshi bakora atinya Herode, aragenda aramwakiziga, afata amavuta ni parfum byinshi by'igiciro, aragenda aramupompa aramuhambisha. Niwe hambije Yesu. Nico gituma uyu muntu nta handi hantu uzomubona bamuvuga, ariko gusa yarazi inkuru ya Yesu kandi ngo yari umwigishwa. Mugabo kandi igihe cyo guhangwa kwa Yesu niwe yashoye gutinyuka, aragenda gusaba ikiziga cya Yesu, agisaba abarongozi batinyitse, aragenda aratinyuka ati mumumpe, arafata ni parfum y'agaciro gakomeye aramupompa, aragenda aramuhambisha mu iteka. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo nkuru iri muri Yohana 19:38-42. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo umuntu agomba kugira umutima wuguruye kugira akorera abandi, akwiye gufatana n'ikwa cy'Imana muri Yesu no kugenda abana n'Imana ku munsi ku munsi. Uyo kubera kwamana n'Imana igihe cyose ari ikintu Imana emusabye gukora aracumva kandi akacumvira. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icya kabiri nuko umutima wugururiye Imana gw'ibikowa cyiza ari umutima wejejwe kandi ufise umwidegemvyo. Umutima wejejwe kandi ufise umwidegemvyo. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma uhereye ku murongo aho twari turi mumvize ngena amajambo avuga ngo uhereye ku murongo wa 14 gushika kuri hamwe twagarukiriza gice cy'indwi umurongo wa mbere, avuga ngo nimwifatanye n'abaki n'abatizera kandi ataco mwizene musangiye. Mbega acabaza ikibazo ariko arabakebura mugabo akoresheje utubazo, avuga ati mbega kugororoka n'ugabitanya bifatana bite? Ati canke Kristo ahuriye he na Beliyari? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Canke urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nkuko yavuze iti nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mbe Imana yabo nabo babe abantu banje. Nuko muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko niko ragize, kandi ntimugakore ikintu na kimwe gihumanya, naye nzogera nte nzobakira. Kandi nzobabera so namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko ashobora byose agize. Nuko bakundwa, umurongo wa nyuma kino gice uvuga ngo nuko bakundwa ko dubise ibyo byasezeranywe, twiyuhagire ubumane bwose bw'umutima bw'umubiri n'ubw'umutima
kuba bera tugushikishe ukubaha Imana. Ikiba cyatumye imitima y'abakorinto yugagwa, nishiye kuba ishobora gukorana n'intumwa Imana barungikiye, ntibashiye kuba ari abantu bashobora kuba ariko baragenderwamo n'Imana, nuko baciye bandura bakagenda mu vyaha bitandukanye kubera abantu bakira muri bo. Cyo tumabwira ngo mbega vy'ukuri, kubera iki mufatanya ibigororotse n'ibitagororotse? Kubera iki mugomba gufata Kristo na Beliyali mukabashira hamwe? Kubera iki mugenda mugenda mwimatanya n'abanyabyaha batandukanye bagenda babagendera? Ibi vyerekana ngo birashobora gushikaho umuntu mu kubaho kwiwe mu gihe mpemu atagira ikintu cyo kurobanura ivyanduye n'ibitanduye. Aho ibintu byose ari twende tu. Abagenzi bose nta kibazo. Inyambaro ni kwa kundi, imvugo ni kwa kundi. Ukuboko kwe kwa misi yose ntishobora gutandukanya agakiza n'ibitari ivy'agakiza. Ivyo birashobora gushikira umukristo. Niko ndababeshera? Sa? Birashika yemwe? Birashika. Umuntu kubera ahagendera abagenzi afise mu kubaho kwiwe ukashobora kubura neza ivyerekana agakiza kiwe. Bikene ko arahira ararahira. Bikene ko atanga iturire nta nagatima gakubita. Bikene ko ahena nta kibazo. Bikene ko yiba ariba nta kibazo. Bikene ko atukana aratukana nta kibazo. Ibintu byose bamutumiyemwo arabigendamwo puruviko atamuno kwishengero amubona. Nico gituma ababwira ati mbega bigenda gute? Ifo ko mutandukana nabo bantu bagize nte batizera ko kimifatanye nabo. Ani havana rya jambo ry'uko umuntu akijijwe ateza gutwara ukijijwe. Mbega nibyo cyangwa sivyo? Nivyo. Ukwezwa ni ijambo risigura gushigwa ku ruhande. Umuntu yashizwe ku ruhande igihe cyose ari mu kazi, ari muhira, araha mu rugendo, ibintu byose yumvira, avuga, akora, yiyangajamwo, byose abikora nk'umuntu yashizwe ku ruhande. Yarobano gakura mu bantu bose agashigwa ku ruhande kugira Imana imukoreshe ivy'icubahiro cyayo. Iyo bitari mu byumviro byawe, benshi amenya ko bakoze icyaha bagihejeje. Kubera iki? Muri we amfite baramwinformye ko yakoze icyaha ntigeze anavyumva. Ariko nagenda babwire ngo hagi icyaha si surprise. Icyaha kiraza nka invitation cyangwa nka ide, ntushobora gukora utagisinyiye. Avant tout, c'est une idée ou une invitation. Deuxièmement, c'est une signature, c'est une approbation. Troisièmement, c'est un acte. Kiraje, uracyumvise mu mutima, cyangwa kigwiwe n'umugenzi wawe, cyangwa kigwiwe n'umuntu agukoresha cyangwa umuvyeyi wawe, ariko nawe uracyemeye, hama uragikoze. Uko niko bifata imitima y'abantu ifatanye n'abatizera. Baraza mu byumviro byacu, bakatubwira ibintu, tukamumenga nta kibazo cyane tugatinya kugira icyo tubivuze ko, mu nyuma tukavyemera, hama katubwira ante tubikora. Niyo byashikiye abakorinto. Igihe cyose babonye umuntu mubi bazi ko yigisha inyigisho mbi, afite n'ingeso mbi muri bo, nta kibazo bagira. Kumurenge babibwira ati hazima avuga Yesu. Cyaba kibwira bati none tugire dute. Ariko mu nyuma basanga baranduye, basanga n'ivyumviro vyabo si ivyumviro vyejejwe. Basanga n'ingendo yabo si ingendo yejejwe. Basanga n'ingene bakora ibintu si ibintu birimo Imana. Basanga baranduye mugabo byaje buhoro buhoro. Imana idufashe cyane bene data. Ibi iyo bije bituma Imana ivuga ngo ni mwitandukanye nabo. Mumenye ko ivyejejwe bikwiye kwitwa ivyejejwe, ivyandi bikitwa ivyanduye. Menye ko mudakwiye kugenda mujana n'abantu bose mugiye mubona ko ari abantu b'ingeso mbi. Nico gituma bamwe turakunda abagenzi, ariko basanga abo bagenzi hamwe kuba abagenzi bafise nk'ibiturire baduha emotionnel. Murazi ko ibiturire atari amahera imisi yose. Hari umuntu aguha igiturire cy'amajambo aryoshe kugira ngo igihe cyose azoguha icyumviro uzokwamucemera.
arakwita umuhungu wawe mon fils canke ma fille, ubona ma chérie. Hari ibintu byinshi ngenda ndumva ngahi Bujumbura kandi nkasigara n'utubazo tumwe tumwe. None amwise ma chérie kubera iki? Amwise mon fils kubera iki? Amwise ayo majambo, ubwo se amajambo yo kumworosha kugira ngo niyamusaba ikintu kinakiriya ntaza mwankire, niyamutuma kumukora igikorwa kimwe mw'icyaha ntaza canke. Uri kibaju kugira ngo wemererwe yuko iyo wambaye ikanzu ngufiya umenga uravyemerewe, nta kibazo. Iyo nikubera antwa vremera jane n'urutaye gwawe, bose barafise taye ko taye ni figure, nta muntu wadafise taye, bose barazifise kandi bose barabegwa bivana n'abababonye, byose ntibitera ikibazo. Ntihagire wasaba guhiga iture mu vyumviro vyawe ngo urabegwa ngo uremewe guhena wapi. Ambara izo mujanye, usaba Imana uzokubona aza kubone, abatazokubona ntibakenewe kuko naco bazokumarira. Gushikaho n'abavyeyi bamwe dushobora kumumenga abana bacu tubamenyereza impuzu na ziriya kuko biraryoshe kubona. Ntibiryoshe ikura mwonona, rindira shiki ku myaka 18 akugore utano gutanga umutwaro ku karago. Mwonsengera umwana wanje ko yananiye, ni wamuteguye kukunanira. Iyo utangura kumwambika izikwiye, yari gushika ku myaka 20 yambaye izikwiye. Mwifatana n'abatizera gute? Kubera ko mukuni ivyumviro by'abapagani. Ivyumviro by'abapagani bafise amaresultat ngaha ku isi, kuko nyene babikorana inzira zipfuye kandi n'isi nayo irapfuye niko birivuga. Rero ntukamwe n'ingene abapagani bagenda bashaka ku ntumbero zabo, uko inzira zabo ni nyinshi. Kandi rero ku isi benshi turakunda abantu bashaka ku ntumbero, ariko si nkuni ntumbero washyitseko, nje nkunda uburyo washyitseko. Nayo ubundi twese twamba tudepoje Yesu twotunga, tumudepoje tukamushyira hasi, imyaka iyo cyo tugira amagorofa. None ugenda hana tamatara ariko gendera kubita kaca. None $1000 ndayaronde ya mbere sishangura imoto. Umukonvoyeri yataje kunyishura, atanyishuje atambonye, sindamwira ko ntamurishe kuko nta kingira mfise. Turakwiye kumenya ngo hariho ivyumviro vy'isi by'abatizera n'ivyumviro by'abizera. Ivyumviro by'abizera byubakiye ku ijambo ry'Imana, byubakiye ku kugororoka, nibyo dukwiye kurondera. Niyo tuzogenda turandura mu vyumviro vyacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umuntu ari mu cyaha umutima we uca wugagwa. Biravuga ngo mu Baheburayo cete cyane ka Baheburayo igice cya 3 mumvize ngene havuga Hébreux 3. Cete cyane ka Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 12 na 13 havuga gute? Havuga ngo bene data nimwirinde ntihagire muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima. Ni sawa, ariko muhanurana uko bukeye bikitwa uyu munsi. Ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo rw'iki. Hajya ntihabesha abantu habesha icyaha. Icyaha cyamaze kuza gafata ikibanza kigasasigwa muri wewe, kica kiza ku influence kutahura. Kica kikubwira uko ibintu bizoza gukogwa, kikubwira uko ibintu bimeze, ugasanga usigaye ukunda uburyo bwo gukora ibintu mugabo ubwo buryo gusaba burimo icyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko kandi ubwo ruhendo rw'icyaha nta kintu kindi shaka kurunesha atari ukwihana kwacu n'ukwezwa. Aho nzokwimvira ngo ibi bintu nakarabikoze arashaka ku ntumbero, nakarabikoze arashaka ku ntumbero, ko harimo icyaha, yarahenzwe ariko sigomba guhendwa n'ingene yabikoze no bakora ibintu uko bitekanije n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Aho niho nzosanga jewe n'Imana tubanye neza, bigatuma cangenda ndayikorera ata kibazo mfise. Imana ihabwe icyubahiro. Icyaha rero kirahenda umutima kandi kirawugara. Mu cete cyane kiyo Yohana
Ucete Yohana yandika igice cya gatatu 1 Jean 3 verset 21. 1 Jean 3 icete cyanditswe na Yohana igice cya gatatu, ni hari inyuma bibiri arimo kurangira. Igice cya gatatu umurongo wa 21 havuga ngo abo nkunda imitima yacu itadutsindishije turashira iki? Turashira ubwoba imbere y'Imana. Burya umutima w'umuntu ashobora kumva kutsindwa mu nyonga z'Imana, kuko umutima w'umuntu uje gusenga nawe wakoze biriya. Uwo mutima igihe cyose ugomba kuganira n'Imana, communication ntirengana neza kubera ko hariho urubanza rwanditse. Mugaye Imana bidufashe mu bose. Icyayo kimaze kuza mu mutima w'umuntu kica gituma uwo muntu adashobora kumva n'ivy'Imana, kuko igihe cyose agiye ku Mana ntagenda arondera icyo yomara, agenda arondera gusaba ikigongwe. Nicyo gituma iyo umuntu ari mu vyaha yamana amasengesho yo gusaba ikigongwe iminsi yose. Mana mbabarira, urabona turi abantu Mana, sai n'ijoro aho rero iminsi yose Mana, urabona tugendera muri nosi yanduye Mana, mbabarira hajye navuze nabi, chef namuhesha ngo ndahitse ntarashika, ndambwiye ko imvura yaguye mu ikarita kandi itaguye Mana, mbabarira turi abantu. Iminsi yose turi abantu kamenya Imana ntizikura umuntu, irabizi kuri umuntu. Ahubwo bavuga ngo Mana ko umuntu yakijijwe nibibere ko mvuga ngo imvura ngo yaguye muri quartier kandi itaguye, kubw'ivyo nasanze nabikoze mugabo niryo rya nyuma. Uwo niwo mutima wihana, niwo mutima nshobora kuza ikaganira nawe ikagira n'iki utumye hano ku isi, kuko communication cyo guhanahana amakuru hagati yawe n'Imana kurarengana. Nayo ibundi uri mu vyaha acaza plafond yitwa urubanza. Aho uduza amaboko uzamuma amaboko menga pima ijana by'ikiro. Ariko abagendera mu kwezwa babona Imana kugira ibatume ikintu hano ku isi, bakaja gucika des solutions et non des problèmes. N'abantu bagenda kugico bamaze hano ku isi ko bene Imana babanye neza, kandi umwitware ko w'Imana nugira abantu n'isi neza. Mugabo kandi Imana uzokigero yibona n'amababa ngo nikiragira neza umuntu ituma umuntu. Mugabo kandi twebwe ntidukwiye gutumwa nkuko Imana yatumye igikona, kuko igikwa cy'Imana Imana ikorera umuntu kiratandukanye n'igikwa cy'Imana yakoreye mu gikona aho yakirukanye ikintu kitazi nicyo gitwaye canke caboshwe. Mugabo umuntu w'Imana abanye n'Imana neza, agaca yakira ibintu biva ku Mana agaca bitwara ku isi nk'inyishu z'ibibazo. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Ukwezwa ukwanka ibipfuye mu byumviro, ukwanka inzira z'isi, ukwanka ivyanduza ibyo turaba, ibyo twimvira, ibyo dukunda, uburyo tuvuga, uburyo dukora ibintu, uburyo twambara, ibyo byo bitabikirira urubanza muri twebwe nyene, biragoye ko tugenda dukorera Imana neza. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo bizotuma Imana ihabwe icyubahiro mu gukora kwacu. Icyanyuma cyerekana umutima wuguruye ni umutima ukiza ibikomere. Umutima wakiza ibikomere. Kubera iki? Bibiliya tubwira iyo umuntu akomeretse muri we yamabona kumenga niwe ateza kubanza kugira ante gufashwa. Hamwe na hamwe ntabona ko n'isi hari ikintu ikeneye, yabona ko menga ibintu byose niwe abikeneye. Kubera iki? Yakomeretse. Ibikomere biva he? Ibikomere biva mu bantu batoreze mu mashuri, batoreze mu miryango, batoreze mu mashengero, batoreze mu bihugu, mashirahamwe atandukanye canke mu gihugu. Ugasanga umutima w'umuntu urababaye mugabo kandi uri muri Kristo Yesu. Igihe cyose uwo mutima wegereye Imana nukwiririra gusa. Mana urabona nabaye imfuvyi nkiri muto, nagezeho ndiga ishuri ryacu baca bariturira sinize amashuri Mana. Nivyo ni masengesho biye nivyo. Iwa musi yo batama esheke ngo banteme, ubu musi mba ndideje. Nico tuma Mana nekinegeje no kora iki? Ugasanga umuntu ururimbo rwiwe rurimwo ibibazo yageragira muri kahise. Abo bantu biragoye ko bagira ahantu ngo babone ko imitima biyugurura kugira ngo Imana igire icyo ibakoreje hano ku isi. Biravuga ngo murondere cyane ko umuntu wese atogerera kure y'ubuntu bw'Imana abitumwe no kuba afise umururazi. Mu Heburayo 12:15. Ntihagire umuntu yisanga agerera kure y'ubuntu bw'Imana
abitumwe n'umururazi. Nicyo gituma umutima wuguruye ukwiye kwama kurondera. Ubwo nta bintu by'ibikomere ngendana ku munsi ku munsi. Ubwo nta bintu je bina vyumviye umenga nivyo ndiko nakora cyamanza kubihagarika. Ubwo nta mugwi w'abantu ndawubonye n'umenga simbonye umuntu. Ubwo nta bantu niyo ndababonye kuri televiziyo umenga sinjyohewe. Ubwo nta bintu n'Imana nayo ngira ngo ico nkoze hano ku isi nambona umenga nayo nateza kwanza kubihabwa. Nicyo gituma umutima ukomantaye, umutima ukomeretse, uwo mutima biragukorera Imana. Uko wamurondera ko ibintu byanza bigatumbera wonyene imbere yuko abandi bantu bagice baronse. Ariko murazi ko hari no watanze agafu ariko asigaranye. N'Imana ngo yabise umwana wawe ikinege yitwa Yesu cyagirante ikiramutanga. Umwidegembye w'umutima niwo ushobora gutuma umuntu ashobora gukorera Imana. Haleluya. Umutima wawe usuzume. Umutima wawe urabe. Hari ibintu usanga biri muri wo bikafatwa nk'umenga na mahwa. Ukamenga igihoje amari gucumisa umwanya wose, ugasanga mu gatondo wiyumvira ivyagushikiye, saa sita wiyumvira ivyagushikiye, ku mugoroba ivyagushikiye, niyo usenga uhagaze ku vyagushikiye. Igihe cyose ukaganira n'umuntu uganira ivyagushikiye, ugasanga uri kurahomba ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Ariko nagenda babwire ngo Imana ni Imana ikizibikomera. Igihe cyose umuntu ayiserutse ko kandi ibyo byashyize byinshi si wavyiteye n'ivy'Imana yemeye. Ukiyogena imbere yati Imana ndagwaya ndagwaya hano hari uko ibintu byambaye ko kiriya gihe ndacyabigwaya ariko ndagomba nkize. Hari amajambo mvuga Mana mbona mu ijambo yawe Mana kuzokiza ibikomere. Ndagomba nkize kino gikomere. Naba ko umuntu afise umwidegembyo pana ko mani yumvira imyaka yeze canke umwaka wararangiye ariko ubuzima bwanje bukaba bushasha. Murazi ko bamwe harabashinga bavuga bati no kuri Imana yanje naho ndayigendana ndayifitiye convocation kwirengutsa kubera ibintu yakoze. None Imana ikitwa Imana bikagenda kujya. Imana ikitwa Imana ikavuga ngo ndagukunda ikemera yuko ngira accident bikagenda kunoko. Ikemera inama inkura mu kazi ikaba Imana ibona ntibacemo kugira ngo nibafata iyo ngingo. Ikemera bakante bamwishuri bandenganije. Ikemera umwana wanje agapfa. Ikemera bakandengana n'abayi wa mbere mu kazi ntibampe. Hari ibintu byinshi tugena bitwa pourquoi, bitwa kubera iki. Ugasanga Imana tuyifitiye convocation tugena mu mufuko. Hamwe twiyibona tubanda kwifata mu izosi. Bigatuma tutashaka kuba abantu bose umwidegembyo. Ariko nagenda abwira umuntu agomba gukira Imana hibaza pourquoi, ntibaza kubera iki, arayihimbaza ko Imana iganze imyanya nibihe. Arayirekurira byose. Imana wewe nturi wawe ndakora akazi kenshi ngo itirube byinshi usange ivyanje utabyitwara cyangwa utabimenyene byagenze. Wewe uganze imyanya nibihe. Nimba wafashe impunzi yitwa Daniel ukamugira umurongozi, ugafata Yosefu ukamuha amasezerano kuyashikako, nimba wabonye ko jewe vyogenda uko ukavyemera, hari ikindi kintu jewe ntashaka kuba natahura ariko utahura Amana. Nimba warabonye yuko ibintu vyoba hama ntuname n'indoto zintegura umutima, ntagende umufo profete cyangwa umuprofete ndungikira antuki ibintu Mana. Amina. Ibinyene birafise amasezerano bitekeye kubwiwanje. Ibinyene ndazi bizobangira ndaguhimbaza. Ibinyene ntibisigura ngo ndumunyavyaha. Ibinyene birasigura ngo wewe uraganje imyanya nibihe. Ibinyene bizorangira nezerewe nshinga intahe. Uko niko abantu bagomba gukira imitima basenga bavuga. Ukazokwa imbere y'Imana ngo Mana kubera iki Mana? Ariko uraba ingene nagerageza nini nakorera Imana Mana. Uyu ngene umwaka natanguye n'umuriro bikarangira n'ukuri ntaronse akazi. Yasuko bipangwa mu bwami bw'Imana. Imana ikwikira umugambi yamaze gushiraho tutarabaho twege. Haleluya. Ijambo ry'Imana ravuga mbega mu ikibumbano. Cobaza umumvyi ngo kwiko bamumvye kuno. Kwiko bampaye isunzu, kwiko bampaye inda niniya. Ibyo ntubibaza uri kibumbano uretse ko wahawe ubuntu bwo kugererwa mu mpemu w'Imana.
abantu bakira si abantu bafise ibintu byinshi bibakikuje biryoshye, nabazi kumenya Imana muri kamere kayo no mu mugambi wayo. Abo rero nibashobora bagakorera Imana. Abakora Imana si abantu bagukiwe, n'abantu bari libre, borohewe mitima. Kugira woroherwe urondera yuko ukira umutima, kuko ubona y'ubundi twese twavukiye mu miryango y'abadakijijwe, dukura mu gihugu kidakijijwe, twiga ahantu badakijijwe, dukura mu bagenzi badakijijwe. Umva gukomereka twabishikiwemo twese, mugabo twemerera turakira kubw'ijambo ry'Imana tubwira uko Imana ikoze. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Iyo nibutse ko Yesu yaretse Lazaro agahambwa, kandi yamenye ko agwaye, agahambwa umunsi wa mbere yibere kuri tere, uwa kabiri kuri tere, uwa gatatu kuri tere, uwa kane akacazangira ngo juru nirangiye, tugende kuri wa mukunzi wanje ingene bimeze, basanga yananutse. None uwo mugabo ntoya ko agoye gutahura, rimwe na rimwe tugiye kumwemera tugaca bugufi. Umuntu yemera umuntu agahambwa kandi ngo bakundana, ngo kandi ntaca aherezayo kuko yaraje aramukiza aramuzura. Nuvuga ngo umuntu agomba gukira nuwemera Imana uko ipanga ibintu, akaca agenda abikurikira. Uyo niyo yovuga ngo numukena afise bikeya, Imana imwatsi igihumbi afise 50, igihumbi aragitanga agasigana ikigongoro. Imana ihabwe icyubahiro. Afise 10,000 yahawe n'umuonkre, ati hariho imbisi zogenda itwara avuga butumwa mu Kayanza, ivyo 10 arabitanga, hama ibindi Imana ikazozara mu nyuma. Kubera n'umukozi w'abandi yaramaze kumenya yuko ari libre, nayo ikarapfa Imana ko yamuhaye make, ahubwo araze ko Imana iganza imyanya n'ibihe n'ibindi bintu bizoza. Haleluya. Umutima wugururiye Imana kubwikuba cyiza. Un cœur ouvert à Dieu pour le service. N'umutima umatanye n'iko Yesu yakoze ku musaraba. Warakije s'il vous plaît. Warahariwe. Waragizwe umuntu w'agaciro. Ubuntu bw'Imana bwagusesekare ko byinshi wiciye muri Kristo Yesu ku musaraba. Wahawe amasezerano menshi. Imana irakwita amazina menshi kugira ngo wumve ko ufise l'attention et la place mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ivyo bituma uvuga ngo mu kubaho kwanje kwa misi yose nzokwamatanye n'ivyo. Ko ari ivyo rero ndaze ko Imana ifise ingene ikunda abantu. Ikintu cyose yankozeko nzoyikorera ku bandi. Ubwo buntu butuma nanje njana niyo Mana kuko yaramaze kungira uwayo. Haleluya. Abo kandi nzogenda nezwa nitandukanye n'ibipfuye byose mu vyumviro, mu mvugo no mu ngendo, kugira ngo Imana twamane tutandukanye n'icyaha cyangwa ngo kigize kugara umutima wanje, kandi nzorondera gukira ibikomere kugira ngo umutima wanje wa muri libre, iki Imana bize ku mutima wanje meze ndacume no ngenda gishire mu ngiro. Imana ibahezage cyane gose.